amarifti wanyehesha kunsaba ngo nze kuba hano ntivyari ubusa reka kubesha rahira kuri Tania wawe mbwiza ukuri n'umugore wawe yumva urankunda rahira canke ndagukunda Maya yaje kirazira kwerekana amenyo ebushpa tumaze tinduye sokwe soma icyo utazi naguhaye magaze Eric Tayer. Oho, ico nawe ushobora kuba utakizi. Wowe ufise atelier de couture, woba wikorera ku giti cawe cyangwa ukorera mu makoperative. Kaze muri magasin Eric Tayer, uzohasanga ivyankenerwa vyose bizogufasha mu mwuga wawe. Muri magasin Eric Tayer, uzohasanga amamashini y'ubwoko bwinshi, machine à cornerie, machine à broderie, machine à serfilage baby lock, machine à serfilage simple, machine à zigzag, machine butterfly, machine singer, machine papillon, machine à boutonner, hari n'amapiyesi doshaje y'izo mashini zose, ndetse n'ibindi bikoresho vyose umutayeri akenera. Woba wifuza kurangura canke kugura igikoresho kimwe muri ivyo twavutse? Nyarukira muri magasin Eric Tayer, wicagura igikoresho wifuza. Magasin Eric Tayer iri mu gisagara ca Gitega, neza na neza harabana na hompo yo ku Ngoma, kwibarabara rikatira mu ishatanya hampande y'umusigiti w'Abarabu. Ukaba wifuza kugira ico ubaza? Hamagara kuri nimero 79 193 329. Magasin Eric Tayer irahari ku bwanyu.